abavyeyi banyitse Kaditye Mystique, umuziki unyita K Mystique. Natanguye mu Burundi, nja mu Rwanda, and then nisanga muri Kenya. Nari nifuza kuvoyaja some ubumenyi nga muri Kenya. Ama rero kubera ataburyo nari mfise ico gihe canca mu Rwanda, kuko niho byari binyoreye kugera. Ama mu nyuma cambona rero uburyo canshika muri Kenya, gushika n'ubu niho nkiri. Muri Kenya nkora umuziki, mugabo urabona ubuzima ukuntu bumeze, umuntu niyo tungwa n'ikintu kimwe. Ubuzima hose ntibworoshe, na Bibiliya avuga udakora ntakarye. Umva, uri mu Burundi n'uri ngaha bategerezwa gukora kugira ngo babeho. So kuri jewe akarusho mbona gusa nuko ngaho urashobora nko mu muziki nkora, ndashobora kwinyabya ahantu nkakora akamariage canke aka event, ugasanga ndaronse akarasio. Contrairement nuko mugena ari mu Burundi igihe amadiri yabura, mugabo ngaha ndashobora kubona amadiri. So umuziki muri Kenya wifashe neza, hanini uteza imbere n'abakenya, plus abarundi n'abakongomani kenshi, surtout nko mu ma eglise, kwa nibo bavuza. Sinovuga ngo nabone ngo nta tala bafise, barafise tala gusa, abari visible cyane bari muri izo kategori navuze, abarundi, abakongomani. Mbere umwaka watanguye ndi recruité muri band bivuza country music nga muri Kenya yitwa The Sheriff Band. Dukora ama event, ama wedding, ama event atandukanye in fact. So and then najewe mfise intego nshaka gushikako canke rêve yiwanje. So ndizera neza yuko najewe umwaka uzohera ngeze kuri etape yo gufonda band yiwanje. Umva ibyo byose mugabo turizeye Imana, umuntu arapanga, Imana igapangura. No. Nuko abarundi barayamaze ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. So kugira nshike ngaho, kugira nshike muri etape ngeze ko, nuko nagize intambwe. So kandi ikindi naco, iyo ufise ikintu ukunda gikore n'umutima umwe n'inguvu nyinshi cyane, you are so blessed. Ndashimiye Akitara TV yampaye opportunity yo kuvugana na bene wacu. So ushaka kunkurikirana ku ma platform inkoresha, ni K Mystique, ari YouTube, Instagram, Facebook and TikTok. Tanipata hapo.